nimba hariho ikintu buri abantrepreneur bose, buri aba businessman bose, buri aba investisseur bose bahurirako ni ibibazo. Ntushobora kuba uri umu entrepreneur, ntushobora kuba umu businessman, ntushobora kuba uri kuriyumvira gucreate ton entreprise, ntushobora kuba uri kuriyumvira ko investisa ku kintu ngo wibwire yuko uzohura na comfort. No. Mu ba businessman ntibigera bahura na comfort. Icyo twita ibigeragezo, icyo twita les défis za misi yose bama bahura nazo, icyo twita ingorane bama bahura nazo. Uno munsi uvyuka ufise amahera, umunsi ukarangira yose yaheze, iyo utazi nejo aho uzokura yandi. C'est ça ubuzima bw'umu entrepreneur. Ubuzima bw'umu entrepreneur si bwo buzima uvuga ati jewe naho nokora, naho nogira ikintu kiriya ukwezi ayiwanje arahari. No. Umu entrepreneur yiyumvira ku kintu icyo ari cyo cyose. Ni nkuko yeye malgré gutegura ibintu byari byo byose, malgré gupanga imipango yiwe iyo ari yo yose, guhura n'imbogamizi, guhura n'ibigeragezo, guhura n'ibintu bimukubita hasi bimusunika, guhura n'ibintu bimupusa kwabandona, guhura n'ibintu bimubwira ati ibyo ni aho niwo bireka, ivyo bintu yamahura navyo. Rero uno munsi ndi hano kugira nshobore kuguha 5 clés, imfunguruzo zitanu zishobora kugufasha wewe nk'umu entrepreneur gusirimonta ibibazo ibyo ari byo byose uzohura nabyo muri go rugendo rwa business, muri go rugendo rwa entrepreneurship, muri go rugendo rwo kwikorera ibyabo, muri go rugendo rwo kwinvestisa. Bien sûr, umu investisseur ushaka gushira ahantu mutahe wawe ugahomba completely, bikanga ko wavansa. Wewe wabona umugambi wamaze kwiga kuri riske zose, ukabona ingene ushobora kuzitsinda, me wamara gushiramo amafaranga dedans ibintu bigahinduka. Eske ucubiheba? Eske ucuvuga ati mwana sinzosubira kandi ku investisa? Eske ucuvuga ati mana yanje byose biranse? No. Rero ubu buryo rero butanu, izi mfunguruzo zitanu zizogufasha gusirimonta chaque défi uzohura nayo muri urugendo rwa entrepreneur, muri urugendo rwa business, muri urugendo rwo kwikorera iby'iwawe. Urufunguruzo rwa mbere sasa ni kumenya no kwizera neza ko atampamvu nimwe ufise wewe nk'umu entrepreneur yo guhunga ingorane. Urazi impamvu? Kubera ko ibibazo ku entrepreneur biragendana. Bijya abakristo bakunze kuvuga ati ngo injya y'umukizwa nibigeragezo. So it's like ku entrepreneur, kuko uno munsi urashobora kuba ufise produit yawe wateguye neza, waplanifye neza, kandi ukabona ko iyi produit izoba produit a success, me wamara kuyishira muri marché abantu ntituyakire nkuko wari witeze. Iyo ni défi dasanzwe. Wamara kuyishira muri marché ukabona abantu nturiko turayihagakire nkuko wari kurayibona. Wamara kuyishira muri marché ugasanga ifise concurrence nyinshi cyane. Iyo ni défi dasanzwe. Me uburyo bwiza rero bwo nanigwa cyangwa bwo gutatsindwa niyo défi ni kumenya neza yuko jewe nta mpamvu yo guhunga. Abantu bariko barakira produit yanje ndazagufonsa jusqu'à ce que produit yanje bayemera. C'est-à-dire muri cyoka uzo kwiyakira kumva yuko tuza kuguma producer, tuza kugumugira marketing, tuza kugira kumobiliza abantu jusqu'à ce que bumva produit yawe yariyo cyangwa juste se dushaka kuyakira. Tu vois, urashaka gusanga wa créer produit mais ushize muri marché usanga ariho masse nini y'abantu bakora nk'ivyo uri kurakora. Malgré akandi ka innovation wagize cyangwa aga creativity wagize, mais ugasanga abantu turabibona n'amazi nk'ayandi. Hariho Sana Water, hariho Kandi Water, hariho Kinjo, hariho Aquavi. Peu importe ayo mazi uzanye n'amazi nk'ayandi. Peu importe emballage shashu uzanye me n'amazi nk'ayandi. Iyo ni défi unje muri masse ya marché menshi, mais wumve yuko uburyo bwiza bwo kuyitsinda ni kufonsa. Iyo ngorane ukayikubita, ukayibwira ati jewe ndaje rero tumenane.
iyo niyo mindset y'umu-entrepreneur, iyo niyo mindset y'aba-entrepreneur bose ubona bari A6, iyo niyo mindset y'umuntu wese ubona yashitse ku yindi niveau, iyo niyo mindset zo gufasha gusirimonta iyo defi, gusirimonta izo ngorane, kumva yuko udakwiye guhunga, kumva yuko udakwiye gukwepa, kumva yuko udakwiye kwiruka, kuko ntushobora gutsinda ikibazo, ntushobora kwikura mu ngorane iyo ari yo yose mu kwikwepa. No, wikura mu kibazo mu kucafronta, ukakibwira ati ndaha. Is the same no mu buzima busanzwe. Uhindura ubuzima bwawe mu kwafronta bwa buzima ubona ko buriko burakugora, mu kwafronta bwa buzima wumva yuko buriko buraguca intege, bwa buzima buriko burakubwira ati vomye mubi. Urumva? Icyo rero niyo clé ya mbere. Clé igira kabiri izo gufasha gusirimonte ikibazo cyawe ni gutahura neza ko ari juste une phase, ugatahura yuko iki ni igihe. Listen to me, nababwiye muri clé ya mbere cyangwa muri introduction, umu-entrepreneur hamwe na comfort zone ntibigera bihura. Umu-entrepreneur ubuzima bwiwe bw'amaburi bw'amaburuku ntuzokwigera uba stable, kuko aujourd'hui urashobora kuzotonda ku kazi kawe usanga hari abakozi bagwaye, wewe wari ufise izindi gahunda ziwawe ukaba oblige kuja muri ya place ya umukozi wawe yagwaye, ukaba oblige kwiyumvira ha ushobora kuziba ijya manke y'ujya muntu. Ni defi. Rero tuza kumenya yuko ibi ni bihe ukurukura camwo, ivyo bihe uko biciyemwo bizohera uhure n'ibindi bihe byiza, mugabo naho uzoja muri ivyo bihe byiza menya yuko uzoza kandi ibindi bihe bibi. Tahura yuko ari igihe, urumva ibyemuma ibihe byiza bizoza. Mementa nuwicara uvuga ati ngo ngaha ndahijeje, no, ibihe bibi kandi biraza. Ivyo nibihe, ivyo bihe uko bije ni nako bizogenda, and you must continue. Directement ninjira kuri clé igira gatatu, ni gutahura neza cyangwa kwiyumvisha neza malgré tout ça, malgré les défis, malgré ma circonstance, malgré ibihe bikomeye urimwo, malgré uguhomba gukomeye urimwo, gerageza umunsi nurangire udateye intambwe. Kwiruka cyangwa kwihuta sivyo by'agaciro, ahubwo gutera step imwe ku yindi, kwavansa lentement mugabo uri kuragenda, ivyo bifite agaciro kadasanzwe. Rero wumve yuko clé igira gatatu ni kumva neza yuko malgré tout ça, malgré tous les problèmes zidukikuje, udafise impamvu yo kwavansa lentement et régulièrement. Ntuhagarike, ntucike intege, ntuhebe, tera intambwe. Bakubujije gukora ibi cyangwa baguhagaritse, d'abord iyumvire wowe uratera intambwe ntonto, nibakurekurira uzoba umaze gukora ikintu kizima kizoshika cinjira. Iyo behavior yo kumva yuko you must do some things for your company, kubwa projet yawe, kubwa business yawe, ituma wavansa, ituma utera intambwe, naho yo bari intambwe nto, mugabo wumve yuko wateye intambwe. Clé igira kane igufasha gusirimonta tous les défis, tous les problèmes ugenda urahura nazo muri entrepreneur, muri business, mu byo uri kurakora. Ni clé ivuga ati hariho uburyo kandi bwiza kandi buryoshe bwo gufasha kuva muri ayo makenga, kuva muri ayo madute, amangetide, uko kwiheba, uko kwigunga. I know izo moment zirabaho, hahandi wicara ukaraba amabati, ugaharura, ukaraba plafond, ukiyumvira ukabura solution. Muma wumva ufise ubwigunge, wumva ufise umubabaro, utazi naho ukwiye kwiyagaza kugira uyo mubabaro uvemwo. Muma wicara ugacika intege, muma wumva wari ufise, nuvuga yuko wari ufise direction uri kurajamwo, habaye ikintu cyaguhungabanije, watakaje control,
y'ubuzima bwawe, watakaje control ya projet yawe, watakaje control ya business yawe, haje ikintu swati bakugariye imiryango aho wakorera, haje ikintu cyaguhungabanije, uri lost. That moment zibaho kenshi ku entrepreneur, zibaho kenshi ku muntu agira business, zibaho kenshi ku muntu ashaka gutera intambwe mu buzima bwiwe. So menya yuko hari uburyo bwiza bwo gushobora kwikura muri ayo makenga. Uburyo bwa mbere ni gutuza no gutekana. Gutuza ugatekana, tuje urariyo solution y'ikibazo cyawe. Mugabo iyo solution y'ikibazo cyawe ntuzopfa kwironka mu gihe uzoba uri kurahangayika, mu gihe uzoba ufise ubwoba, mu gihe uzoba ufise amaduta bakenga. No. Solution y'ikibazo cyawe uzoyironka mu gutekana. And I'm sure yuko every time you have muri zo anxiety, muri zo anxiety, you will find uburyo bwiza bwo kwavaza. Uzoronka uburyo bwiza buzotuma upusa icyo kibazo. Uzoronka uburyo bwiza guhindurira ubuzima bwawe. Uzoronka uburyo bwiza buzotuma projet yawe imikundwa ishika ku bantu benshi. Uzohura n'uburyo bwiza uzohura n'abantu bagushigikira mu mugambi wawe. Clé igira gatanu mu kurangiza ni clé tugira neza yuko problem cyangwa eshek niziri hano kugira zishobore kudetruiza. Entrepreneur sakwiye gutahura yuko ikibazo ni kiri ngo kugira gishobore kudetruiza, ahubwo eshek iriho pour t'enseigner quelque chose, pour te montrer aho wiyumviriye nabi, pour te corriger un peu kuri plan yawe ariko urakora, pour te dire que malgré que wari confiant kuri iki kintu, no ari ahandi hantu wihenze ni ngaha. Rero aho hantu ntuzopfa kuhatora mu gihe utaragira agahombo runaka, mu gihe utaragwa muri esheke runaka. So you must understand that, you must believe that esheke iriho kugira esheke kwereka neza yuko malgré que wizera yuko uzoterera imbere mu isoko irashobora gusha, warisase gushira amafaranga yiwawe no muri immobilier, kurangura amaparcelle no kuyubaka, warisase gushira amafaranga yawe no mu mituga, malgré que wizera yuko mu gukrea agence ya transport bizogufasha kuronka amafaranga cyangwa kugira quelque chose gishobora guhindura ubuzima bwawe cyangwa gishobora guteza imbere, kubera ko hariyo manque peut-être y'igitoro, abantu bafise ibibazo, mais ejo cyangwa hirya y'igitoro cyo gwira. Sasa you must also think aha amafaranga yawe kandi uyashira, maybe urashaka kuyashira mu burimyi. So understand yuko esheke rero ziriho kugira zitubake, kugira zidukomeze, kugira zishobore kuduhindurira ivyumviro, kugira zishobore gutuma dukura, kugira zishobore gutuma twumva yuko we are able of some things, kugira dushobore kumva yuko we are made for more, kugira dushobore kumva yuko we are capable kweshua me tugahaguruka tukavanza. Byari ivyo zarizo clé zitanu buri entrepreneur wese akeneye gushira mu buzima bwiwe kugira ashobore guhindura ubuzima bwiwe, kugira ashobore gutera imbere muri business arimo, kugira ashobore gutera imbere muri projet yiwe, kugira service produit ariko arakora ishobore kwavanza. Nagomba ndangirize ngaho ndagusaba neza yuko nimba iyi video yashoboye kugira icikoze ku buzima bwawe, yashoboye kugira icishindiye muri mindset yawe, ntureke kwipartage abandi, ntureke fyonda subscribe cyangwa like, birashaka kudufasha kudutera intege kuguma tubandanya dukora zino video. Thank you.